Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngaha ku mboneshakure yacu kandi yanyu ya Isi TV. Ni amakuru akomeye cane ku birabana n'umuzi w'amatati ya Perezida Ndayishimiye na Generali Bunyoni. Impande zose zipanze gute? Nyakanga 2022 yabayemwo impinduka zatangaje benshi. Kuva Perezida Ndayishimiye atangaje ko ubutegetsi bwiwe burimwo ba maconsho bashaka kumutembagaza, abantu bashotse babona ko yavuga Generali Alain Guillaume Bunyoni. Benshi bagiye gutangara ibogozwa rya Generali Bunyoni ribereye rimwe n'irya Generali Gabriel Nizigama batazira Tibiya, co kimwe na Generali Etienne Ntakarutimana batazira Steve. Icatangaje benshi nuko abo babiri bandi bari bazwi ko badakunda Bunyoni. None vyagenze gute ngo abo bahurize ku mugambi wo gukura Ndayishimiye? Kubera iki abantu bagirizwa ibintu bikomeye nk'ivyo batafashwe ngo bapfungwe? None uruhande rwa Bunyoni rurimwo bande? Perezida Ndayishimiye we ari kumwe na bande? Ngivyo ivyo tugiye kubashikiriza mu buryo bw'idonido muri ano makuru tugiye kubashikiriza ku bibazo biri hagati ya Perezida Ndayishimiye na General Alain Guillaume Bunyoni ndetse n'ibindi bihangange mu butegetsi bwiwe. Nimba tarafyonda kuri subscribe wabonze ugafyondako kugira igihe cose turonse amakuru uraje ba mu bambere bashikirwa nayo. Umutego wa Nkurunziza. Iyi foto twari twarayikoresheje mu nkuru twabahaye muri 2016 igihe General Ndayishimiye atorwa kurongora umugambwe CNDD-FDD. Ico gihe General Bunyoni na General Ndayishimiye basa n'abatanganwa uburongozi bw'umugambwe maze bumvisha umukuru w'igihugu ko umugambwe ukwiye kurongorwa n'umusirikare. Ico gihe amakuru y'ibanga twari dufise yavuga ko umwe wese muri abo ba generali babiri yari amaze kuvugana n'inzego z'iperereza z'ibihugu bimwe bimwe asaba ko bimushigikira gufata ubutegetsi mu Burundi. Naho Generali Bunyoni ari we yari yegereye cane Perezida Nkurunziza kandi bakaba bari basangiye inyungu nyinshi z'ubutunzi. Perezida Nkurunziza yahisemwo General Ndayishimiye mu burongozi bw'umugambwe. Imva nyamukuru nuko Perezida Nkurunziza yari yibaza ko Ndayishimiye ari we yoroshe, kumbure ari we bizoroha guhinduza intumbero canke kwaka ubutegetsi amaze kubushikira. Nkurunziza yaratinye ko Bunyoni ashikiriye ubutegetsi yoba ikinani atoshoboye kugonda, kumbure kikamunyaga n'ubutunzi bari basangiye. Kugira Evariste Ndayishimiye yemererwe gutwara, hari ivyo babanje kumvikana na Petero Nkurunziza. Muri ivyo harimwo kumugira imboneza y'ikirenga guide supreme, maze akaguma abazwa imbere yuko hafatwa ingingo zikomeye mu bisata bimwe bimwe, harimwo ko Nkurunziza azoguma ariwe araba ibijanye n'ubutare, harimwo ko Ndayishimiye agena mu bibanza bikomeye abo Nkurunziza yamuhaye. Byari bimeze nk'uko igihugu cobaye gifise abaperezida babiri. Mu Kirundi bati inkuba zibiri ntizisangira igicu. Umutima wa Nkurunziza warahagaze giturumbuka, inkuba imwe iba iravuyemwo. Naho Nkurunziza yapfuye, Evariste Ndayishimiye yarubashe ibijanye n'amazina y'abaja mu nzego zihambaye. Bunyoni nk'umushikiranganje wa mbere, Ndikuriyo nk'umukuru w'umugambwe, Ndabirabe nk'umukuru w'inama nshingamateka, Sinzohagera nk'umukuru w'inama nkenguzamateka. Abo bantu bose bari bafise imigenderanire idasanzwe na Nkurunziza, bamwe yari yaranabajeje amatungo yiwe. Evariste Ndayishimiye akikujwe n'abo bantu, hejuru yiwe hakaba guide supreme, nta butegetsi yari kuba afise. Evariste Ndayishimiye akikujwe n'abo bantu, hejuru yiwe hakaba guide supreme, nta butegetsi yari kuba afise.
Perezida Ndayishimiye yaje ari umuperezida atangaje, agumana abantu bose bahora iruhande y'uwo asubiriye kugeza no kubamugendarira. Hari abagabishije Ndayishimiye ko yihenze rwose mu kugena Bunyoni mu bushikiranganji bwa mbere, ariko Ndayishimiye we yavuga ko ategerezwa kubahiriza ivyo yemereye Sogo. Hari abibajije ko ari ubujuju, ariko biboneka ko yahisemwo kugenda gahoro gahoro, benshi bakamwihenda ko we akirinda guhungabanya inzego no gusekana nabo atazi akabarimwo. Mu bisanzwe Nkurunziza yasigiye Ndayishimiye umutego ukomeye, bisa nk'uko yamusigiye abamucunga aho kumuha abamufasha. Amakuru dufise yo mwibanga kandi yemezwa na bamwe mu begereye abo bagabo babiri avuga ko Perezida Nkurunziza yari yateguye ingene azogaruka ku butegetsi. Yarazi ko Ndayishimiye na Bunyoni batazumvikana, maze akaba ari we yamama biramutse biyangaye, naho abagumyabanga bakamusaba kugaruka ku butegetsi. Ivyatandukanije Ndayishimiye na Bunyoni: imigenderanire y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere isanzwe itoroshe, na cane cane iyo basa n'abanganya igihagararo. Hagati ya Ndayishimiye na Bunyoni ho vyari bigoye kurusha, kubera Bunyoni atubaha Ndayishimiye, ahubwo yamubona umengo niwe muto kuri we naho yamutwara. Mu bitari bike Bunyoni yigenza nk'umukuru w'igihugu, ahandi naho akabuza ingingo za Perezida Ndayishimiye kuja mu ngiro. Inshuro zitari zike Perezida Ndayishimiye yaridoze ko atagira abamufasha. Perezida Ndayishimiye yihaye inzira yo gukura amanyanga Generali Bunyoni mu kuzibira imihora yakuramwo amahera adasiguritse. Perezida Ndayishimiye yihaye inzira yo gukura amanyanga Generali Bunyoni mu kuzibira imihora yakuramwo amahera adasiguritse. Perezida Ndayishimiye yafashe ingingo zikomeye mu bijanye n'urudandaza rw'abakobwa mu bihugu vy'Abarabu. Perezida Ndayishimiye yafashe ingingo zikomeye mu bijanye n'urudandaza rw'abakobwa mu bihugu vy'Abarabu, mu gihe umukobwa wese agiyeyo yasiga amadolari 300 ku kibuga c'indege ca Bujumbura ku mwaka, aho ku kibuga c'indege bahakura hafi imiliyaridi 20 z'amarundi yagaburwa n'akagwi gato cane karimwo Generali Bunyoni. Ahandi Bunyoni yakura amahera ni muri pafe, aho bivugwa ko kuri pasiporo yose iguzwe yoba yaronka 100 vy'amarundi. Urudandaza rukomeye cane yakuramwo amahera n'icukurwa ry'ubutare. Perezida Ndayishimiye wenyene yivugiye ko hari abategetsi bari bagiraniye amasezerano mu kinyegero n'amasosiyete yimba ubutare, maze leta bakayiha amasezerano atariyo, igice kinini c'amafaranga ava mu butare akagaburwa n'ako kagwi. Perezida Ndayishimiye yaciye ahagarika amasezerano yose ajanye no gucukura ubutare, aho ntawo kwibagira ibibera mu gisata c'idandazwa ry'ibitoro. Igisata Perezida Ndayishimiye atari bwafate ko ingingo nikijanye no gutumatumanako amakuru. Uko Perezida Ndayishimiye yafata ingingo nikishavu ryaniga kwa Generali Bunyoni nabo bacuditse. Mu bijanye na politike be n'imigenderanire n'amakungu, umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere ntibahuza ku kibazo co gusubiza hamwe n'u Rwanda be no kuvavanura n'umuhari wa FDLR. Mu gihe Perezida Ndayishimiye yipfuza kunagura imigenderanire n'u Rwanda, Bunyoni we ntiyavyerekwa, narirya ari we yarasigaye akorana na FDLR inyuma y'urupfu rwa Nkurunziza. Mu bijanye n'imigenderanire n'ubumwe bwa Buraya, naho nyene Ndayishimiye yipfuza kunagura iyo migenderanire, mu gihe ivyo bihugu vyafata ko Bunyoni ari intambamyi ikomeye kwinagurwa ry'imigenderanire.
Ndayishimiye yisanze ariko ararwana n'umurwi wa Nkurunziza wose. Muti gute? Ingingo Perezida Ndayishimiye yagiye arafata zo gusubiza ibintu mu buryo yasanze zirwanya na ba bategetsi bose Nkurunziza yamuhanura kugena. Benshi zarababangamira kubera mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza umutegetsi wese yarasigaye ameze nk'umwami mu gace ajejwe, akiba uko ashatse atacamira, agahohotera abandi uko abishatse. Imvugo yo kurwanya ibiturire yatumye abategetsi benshi bumva babangamiwe. Amasoko yacu yerekana ko bano bategetsi bose bagiye inama yo gutembagaza Perezida Ndayishimiye babanje kumwankisha abanyagihugu. Muri iyo ntumbero bumvikanye ko kubuza ishirwa mu ngiro ry'ingingo z'umukuru w'igihugu kugira abarundi bose batahure ko ataca ashoboye, ko yishinga kuvuga gusa ariko ataca akora. Kubuza abarundi kuronka ibintu vyankenerwa kugira ishavu riduge mu banyagihugu, igitoro, isukari, ifumbire, inzoga, ibifungurwa n'ibindi. Kubuza ishirwa mu ngiro ry'umugambi wo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara y'abakozi ba leta kugira biduze ishavu mu bakozi. Kubandanya ivyo kunyuruza abantu kugira biboneke ko atacu Ndayishimiye ahinduye mu bijanye n'agateka ka muntu. Mu ntumbero yo kwiha inguvu, ako karwi kumvikanye kurwiza imbonerakure, kongereza inyigisho z'urwanko no kuziha imyimenyerezo ya gisirikare. Imbonerakure nizo zokoreshejwe mu kunumya abandi bagumyabanga batokwemeye umugambi wo gukombora Ndayishimiye. Aha icahindutse gikomeye nuko kera imbonerakure zayoboka umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ariko ubu ziyoboka umunyamabanga mukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo. Amasoko yacu avuga ko Ndayishimiye yumiwe asanze Bunyoni afatanije n'abandi benshi mu butegetsi, harimwo n'abo yarazi ko badacana uwaka na Bunyoni. Mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD ni bake batari muri uwo mugambi wa Bunyoni. Ni nayo mpamvu bamwe baherutse kurungikwa mu nama nshingamateka ya Afurika y'ubuseruko kugira bigizwe kure, binatume haba amatora mashasha y'indongozi. Reveriyano Ndikuriyo avuga ko yoba yarafise uruhara rukomeye mu mugambi wa Bunyoni. Ni nawe yoba yaronka amakuru atari make y'inzego z'iperereza, agaheza akaburira abari muri wa mugambi ngo bahinyanyure ivyo bategura. Muri leta hari abashikiranganji bari bajejwe kunaniza ingingo z'umukuru w'igihugu. Benshi bari mu bashikiranganji bari basanzwe muri leta ya Nkurunziza. Abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka nabo nyene baravugwa ko bari inyuma ya Generali Bunyoni. Abayobozi bishikira b'umukuru w'igihugu bajejwe ibibazo vya gisivile be n'igisirikare nabo bavuga ko bari inyuma ya Generali Bunyoni. Inzego z'iperereza nazo nyene ziravugwa muri uwo mugambi. Mu ncamake, Perezida Ndayishimiye yisanze ariko ararwana n'abo Nkurunziza yamusigiye bose. Bunyoni yasa n'uwamaze kwigarurira inzego zose, kiretse bakeyi basa n'ababaye ibirira habiri. Muri abo hakaba havugwamwo Generali Gervas Ndirakobuca, utigeze ahemukira Ndayishimiye yoba ari Generali Prime Niyongabo arongoye igisirikare. Uretse Generali Niyongabo, hari abasirikare babiri bari bafashije cane Perezida Ndayishimiye mu bijanye n'iperereza, Colonel Aloysius Ndayihebura na Colonel Ernest Musaba. Mu mugambwe naho Perezida Ndayishimiye yoba yafashijwe na Honorable Lazare Mvuyekure. Pascal Nyabenda yahoze arongoye inama nshingamateka nawe nyene aravugwa muri uwo murwi bari kumwe na Bunyoni. Hari n'abandi benshi bari bakomeye kuri Nkurunziza bavugwa muri uyu mugambi. Kubera iki Ndayishimiye atarapfunga Bunyoni? Amakuru Perezida Ndayishimiye afise amwereka ko inyuma ya Bunyoni hari abantu benshi.
kabona ko gufata abo bantu bose vyoca bihungabanya ubutegetsi bwiwe nk'uko vyagenze mwikurwa Hussein Rajabu. Perezida Ndayishimiye yipfuza kwiha umwanya wo gucanishamwo abari kumwe na Bunyoni. Igenwa rya General Ndirakobuca riri muri iyo ntumbero. Amakuru dufise avuga ko akibwirwa ko yoba umushikiranganje wa mbere General Ndirakobuca yaciye aja kubibwira Bunyoni, nawe amuhanura ko yovyemera. Igiharuro ca Perezida Ndayishimiye nuko General Ndirakobuca amaze kuhashika atazemera kubandanya akorera Bunyoni. Uretse ico cyo kumufasha kurwanya Bunyoni, nta yindi nyungu Ndayishimiye azokura mu igenwa rya Ndakugarika. Ntaco azomumarira mu by'ubutunzi, ntaco azomumarira ku rwego mpuzamakungu. Inyuma y'umwaka Ndirakobuca azoba ari ubundi mukeba wa Ndayishimiye kubera yangorane ijanye n'imigenderanire y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere yagumyeho. Neva na Ndakugarika bafise kahise kamwe, banganya ijunja. Perezida Ndayishimiye yihaye intumbero yo kugenda gahoro gahoro, ariko akigezayo abahoze bakorana na Nkurunziza bose. Ubu yaramaze kwishiriraho urwego rw'iperereza rumwegukira, buke buke ruzosubirira abari bamenyerewe mu iperereza. Amatwi adusumira, hari benshi mu bakozi b'iperereza bagiye gusubizwa mu nzego baje bavamo. Abandi Perezida Ndayishimiye yiteguriye gusubiriza indongozi ni mu mugambwe CNDD-FDD. Ahandi Perezida Ndayishimiye yiteguriye gusubiriza indongozi mu mugambwe CNDD-FDD. Awuzi ko azoshobora gusubiriza Reveriyano Ndikuriyo adahejeje ikiringo vuba ngazotangura kwinjiza abiwe mu nzego zitandukanye z'umugambwe. Muri leta umushikiranganje wa Nkurunziza asigayemwo numwe Rudende Ezekiel Nibigira. Mu biro vy'umukuru w'igihugu abatari bake baramaze guhindurwa. Ikirwanisho nyamukuru ca Ndayishimiye n'umwanya. Uko iminsi igenda niko akomera akaduza abiwe. Abatamwemera nabo niko batakaza ikibanza mu butegetsi. None azoteba apfunge Bunyoni? Ico kiragoye kumenya neza. Ico kibazo General Bunyoni ico bikoze General Bunyoni aracunzwe rwose muri kino gihe. Intumbero yiwe yo guhunga aho akuriwe yaramenyekanye. Ubutumwa yahana mwibanga n'ubundi mu generali bwarafashwe. Ku munsi w'Imana uheze harabaye ikintu ataho cibajije ko shoshoboka muri iyi myaka iheze. Umuryango wa Mukabunyoni wavyutse usanga abapolisi bawugezemwo kubasaka hariya mu Kanyosha. Ababanyi barumiwe kubona umuryango wa Bunyoni ukekwa ko utunze ibirwanisho. Umwe mu babanyi yatwandikiye ati: muze mureke nta kidashoboka mu Burundi ko mbonye abo kwa Mukabunyoni basakwa. Nta birwanisho bahatoye kiretse ikoti ya impermeable y'abasirikare, nayo nyene witwa Ferdinand musaza wabo wa Mukabunyoni yasiguye ko ari umugenzi w'umusirikare yayisizeho aharaye. Ferdinand bagiye bamujanye baratelefona barondera uwo musoda, hanyuma baramurekura. Inabukwe wa Bunyoni yababaye ahavugira amajambo akomeye cyane ati: ivyo vyakozwe kwa Mukabunyoni bisa n'ubutumwa burungikiwe General Bunyoni ko yomenya ko bamushinze ijisho kandi ko nawe ashobora gushikirwa. Amakuru dufise yerekana ko impande zose zicunganye. Hari ivyo tutoshobora kubabwira hano kubera hari abo vyohava bikwegera. No kubitega amaso iyo bizoherera. Ngivyo banywanyi bacu, nivyo mutabwiwe ku makuru yagiye aranyegezwa hagati
ya Bunyoni n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse n'izo mpande zihanganye. Hakaba hari umurwi wayoboka Bunyoni, hakaba n'umurwi w'abantu bake ushigikiye Perezida Ndayishimiye. Igihe kizotubwira ibizokurikira mu nyuma. Ngivyo ivyo mutari bwarabwiwe.